Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yarabana nayo ariko aravugwa mu gisata ca politike be n'imigenderanire n'ayandi makungu. Turaza kugaruka kandi ku itegeko ryatanzwe rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ubundi kuri ca kibazo c'imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri yoba igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Inyuma yaho leta y'u Burundi itangarije ko yugaye imbibe iyihuza n'igihugu c'u Rwanda, vyose ibintu vyatanguye kuyangara mu minsi iheze nibwo umurwi waserukiye igihugu c'u Burundi muri ya mikino nyafrika y'umukino w'amaboko basketball, umurwi Dinamo BBC wari washitse mu gihugu ca Afrika y'Epfo witabiriye iri higanwa. Nibwo rero abategetsi batangaza ko uyu murwi utagomba kuja mu kibuga wambaye umwambaro wanditse uriko ikirango ca Visit Rwanda kumuterankunga akomeye cyane wiri rushanwa rya bare uyu mwaka wa 2024. Ingingo rero ihejeje gufatwa mu mwanya mutoyi uheze nk'uko amakuru adushikira bivuze. Ubundi mu busanzwe indege ya kompanyi y'igihugu c'u Rwanda RWANDAIR niyo yari yemerewe kuja irunguruza abakinyi bagiye muri iyo mikino ndetse niyo baba batashika bashikana mu gisagara ca Kigali, munyuma bakabandaniriza mu bihugu vyabo bafashe izindi ndege canke se n'ubundi yo yoba ikora ingendo zishika muri ico gihugu ikabagezayo. Imwe mu ngingo zihejeje gufatwa kuri ubu nuko iyo kompanyi y'indege ya RWANDAIR yari iteguriye gutwara aba bakinyi ba Dinamo BBC n'ubundi yatswe iryo soko. Biravugwa ko kuri ubu leta y'u Burundi yamaze gukodesha indege ya Kenya Airways, akaba ariyo iza kubacana i Nairobi mu gihugu ca Kenya bakaza gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi i Bujumbura. Ivyi ngingo ingene yafashwemwo ndetse n'ico bacivyenyegeje inyuma vyose muraza kubikurikirana mu idonido ryano makuru. Ni mu gihe kandi nkuko imbere ko tubageza kino nkuru tubabwire yuko hari ivyatangazwe na Leonce Ngendakumana. Uyahoze arongoye umugambwe sahwanya Fodebo. Leonce Ngendakumana akavuga ko bibabaje kubona umugambwe CNDD-FDD wagiye mu ishamba kurwana kugira uhabuze demokrasi, ariko uyu munsi akaba ari bo bari gusenyura demokrasi mu gusambura imigambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Ibi akaba bivuze inyuma yaho agatorwa sakwe ku burongozi bw'umugambwe CNL bidakurikije amategeko. Leonce Ngendakumana akamenyesha kandi ko gusambura imigambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD vyacitse ingendo y'ubutegetsi, ngo rero umugambwe CNL ntuwotangara kuko vyarabaye nko ku mugambwe sahwanya Fodebo UPD zigamibanga upona. Rero CNDD-FDD ntiyemera amahiganwa ashingiye ku migambwe myinshi. Leonce Ngendakumana akagira ati ikidasanzwe twaraye tubonye nuko hagaragayemwo inguvu nyinshi z'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu, hakajamwo inguvu nyinshi z'abasirikare n'abapolisi, hagatunganywa icitwa ikoraniro kaminuza leta tumwe ko n'ababifitiye uburenganzira. Ngo nivyumvikana rero ingene umugambwe CNDD-FDD wafashe ibigwanisho ukajya kugwana kugira habuze demokrasi, akaba ari wo ugaruka gusenyura demokrasi. Ibi kabibaye inyuma y'ivyabaye ku munsi w'Imana uheza aho hatunganijwe ikoraniro kaminuza Ngozi n'uruhande rw'abashinga amateka batayoboka agatorwa rurongowe na Marie Immaculée ntaco bakimvuna, bagahava basubiriza agatorwa ku burongozi bw'umugambwe CNL agasubirizwa na Nestor Girukwishaka. Aya n'ayandi yose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa na dushikiriza no Muhuza TV. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari natanguye mbivuga, ya migenderanire y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi n'ubundi birakomeza kuyangara, nako kandi urwango hagati y'ibihugu vyompi rugenda rufata umurindi ukomeye. Uru ni urwanko mu bategetsi, si urwanko mu bene gihugu bato bato, kuko bo babona ko n'ubundi ukugara imbibe ndetse no kutumvikana kw'ibihugu vyompi ntaho vyobashikana. Kuri ubu rero inyuma yaho ikipe ya Dinamo BBC igiriye mu gihugu ca Afrika y'Epfo yitavye inkino za bare uyu mwaka wa 2024, akaba ari ihiganwa
ritumirwamwo amakipe 12 akomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Amakipe yabaye aya mbere iwayo 12 ku mugabane wose wa Afrika akaja guhiganwa muri iryo higanwa rya bare, hakazovamwo ikipe iba y'umwaka ku mugabane wa Afrika. Dinamo BBC yari yaserukiye igihugu cy'u Burundi, nyuma umukino wa mbere iranawutsinda ihesha ishema ridasanzwe igihugu. Nyuma rero y'ivyabaye ku rukino rwa mbere aho bakinye bapfuse ikirango ca Visit Rwanda nk'umuterankunga akomeye cyane w'iri rushanwa mukuru, vyatumye iyi ekipe ihagarikwa ryayo rero ryavuye kuri iryo tegeko, ryavuye kuri bamwe mu bategetsi bakomeye cyane, mbere bamwe banavuga ko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri rero ekipe ya Dinamo BBC yarigiye gutaha, ariko mu gutaha kwayo ikaba ari kunguruzwa na kompanyi y'indege itwara ibintu n'ingenzi igihugu cy'u Rwanda RWANDAIR. Ivyo rero ntivyabaye, batumenyesheje ko Dinamo BBC tabaye gica mu Rwanda, itashe na Kenya Airways ikabaciye Nairobi ikaza gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bihejeje gutangazwa. Ni mu gihe kandi muri politike yo ibintu vyoba bitifashe neza. Jacqueline Uwizeyimana Hafsa arongoye umugambwe SNL mu ntara ya Buhumuza yahagaritswe n'iperereza. Abazi Jacqueline Uwizeyimana batazira Hafsa bamuvuga nk'umukenyezi w'inkerebutsi kandi arinda cyane. Ku munsi w'Imana iheze Jacqueline yarabonetse ari Ngozi ahagira habera ikoraniro kaminuza rya SNL y'abatemera agatorwasa. Yaboneka abwira abapolisi ko bitumvikana ingene babuza abashinga amateka ba SNL n'abandi banywanyi kwinjira mu kibanza citwa ko kiberamwo ikoraniro rya SNL. Jacqueline Uwizeyimana yaheruka gutorwa nk'utwara umugambwe SNL mu ntara nshasha ya Buhumuza, akaba kandi asanzwe ari umwigisha kuri Ecofo Rubenga muri komine Giteranyo mu ntara ya Muyinga. Ku munsi w'ejo uheze hagati y'isaha 6 z'umurango n'isaha 7, Jacqueline Uwizeyimana yaravuye ku mirimo yiwe aho yabona hari imodoka y'iperereza iguma inyuma yiwe. Yaronse akanya ko kubimenyekanisha aho basangiye umugambwe. Nkuko yavyibajije, imodoka ya Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona n'imparati ubusa 535A isanzwe igenderwamo na Colonel Felix Havyarimana arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga. Ya modoka rero yahavuye ishikira Jacqueline Uwizeyimana, Felix ayivamwo aca aramuhagarika agenda amujanye. Kuva ubwo amatelefone ya Jacqueline yacimijwe ntawamenye iyo yajanywe. Abiwe bose baramutabariza, bakaba bafise ubwoba kubera Colonel Felix Havyarimana azwi mu mabi menshi arimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ivyo bikaba bishitse mu gihe kandi indongozi z'umugambwe SNL zo ku ruhande rwa gatorwasa zibangamiwe cyane muri no minsi. Umukenyezi arongoye abakenyezi bo muri SNL mu ntara nshasha ya Butanyerera nawe nyene akaba aheruka gufatwa mu Kayanza. Amasoko yacu akemezwa ko afungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura aho benshi bita kuri katedrale nk'uko bivugwa n'abaharanira agateka kazina muntu. Siwe wenyine, ni mugihe kandi hari n'undi munyagihugu yatabarijwe aho bivugwa yuko abanyagihugu babiri banyurujwe ku mugoroba mu gisagara ca Bujumbura. Ntiyashoboye kubamenya, ariko imodoka bajanyeyo yarafashwe agafoto. N'abahungu babiri batwawe bakaba barafatiwe haruguru gato ya CRDB ibanki. Ni umusore yirabura yimwesheje agacu, yambaye ishati yera asa nk'umunyeshure. Bikavuga ko bishoboka ko yaravuye ku ishure kaminuza riri impande ya stade Intwari yoze yitwa Prince Louis Rwagasore hambavu ya Imprimerie Mex. Ariko ivyo nivyo benshi bibaza, ngundi we ntiyashoboye kumenyekana. Uyu wa mbere yaragaragaje kwigwana ariko ntivyashobotse, ngo umugabo mugufi yambaye amarora atabona afise inkoya ya pistole yamwinjije ku nguvu biramunanira, haca hururuka uwari kuri vora munini yirabura wa mungasa n'ucitse intege aca arinjira ku neza. Ntawagerageje kumutabara kuko benshi bumva bahamagarana baba komiseri. Bikaba vyarabaye ku isaha 8 z'umurango, bakaba bari banamujanye muri voiture ifise ibyo bitabona nkuko mubibona. Rero inyuruzwa rikaba ririko rirabandanya, benshi bakaba ariko batabariza ababo banafise ubwoba ko bashobora kuza kugirirwa nabi umwanya n'umwanya nkuko
bisanzwe bigenda iyo umunyagihugu mutoyi anyurujwe. Econet rero ngo naho yoba yateguye kwirukana abakozi, ubutunzi ngo bwaba butifashe neza. Iki ni ikibazo kibazwa na benshi. Abakozi bakorera ishyirahamwe Econet rero bariyamiriza amasezerano y'akazi mashasha umukoresha wabo ariko bategeka gusinya. Abakozi bose bahawe amasezerano contrat de travail abategeka kuja kudandaza. Ayo masezerano agira kabiri yongera ku masezerano bari basanzwe bafise. Ayo masezerano mashasha umukozi wese wa Econet rero ategekwa kuja kudandaza buri munsi agakwiza amafaranga y'amarundi 50,000 avuye mu makarata. Unite akongera akadandaza ikarita simu 7 ku munsi. Abo bakozi rero ntibatahura ukuntu umukozi ahabwa amasezerano abiri anyuranye kandi akoresha ishyirahamwe rimwe. Abo bakozi babandanya bavuga ko ibiri muri ayo masezerano mashasha agira kabiri binyuranye n'amategeko y'akazi kuko binyuranye n'amasezerano ya mbere bafitaniye na Econet rero. Amasezerano ya mbere umukozi wese yahabwa akazi bivanye n'ivyo yize, qualification de diplôme. Ntibatahura rero ukuntu baca bakurwa ku buzi bahora bakoramwo bakarungikwa kuja kudandaza ku mabarabara. Abakozi bakabona ko umukoresha wabo Nepiasi Njaravaza arongoye Econet rero yoba yateguye kubirukana arinze kubatega umutego kuko ayo mafaranga batumwa kuzana buri munsi ataboneka bitumwe nuko mu Burundi haranga ubukene, abagura amayinite canke amakarte simu akaba ari bake cyane. Abo bakozi ba Econet rero bakavuga ko bariko bahatirwa bategekwa gusinya ayo masezerano y'akazi mashasha ku nguvu. Bavuga ko binyuranye n'amategeko bagatakambira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kubafasha kugira ako karenganyo gahagarari. Aya nandi yose rero ntuze gucikwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utozucikanwa na dushikiriza uyasangiza abagenzi aho baherereye hose. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.